Abikorinto wa kabiri igice ca 5 umurongo wa 15. Mutwe w'ijambo y'uno munsi uvuga ngo pour qui tu vis. Ubayeho Kubwande. Pour qui tu vis. Ubayeho ushimishe unezereze inde. Abikorinto wa kabiri igice ca 5 umurongo wa 15. Dusomere mu Kirundi. Kandi icatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Il est mort pour nous tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Iniryo jambo tuganira uno munsi. Umwanya wose uza gufata doza guhagarara ku iri jambo. Nicyo gituma munyemereye borigumizamo tukarifata tukarisubiramo. Munyemereye tubisubiremwo, murashobora kubisoma abatayibona cyane muri Bibiliya zanyu. Kandi icatumye tugendere twese hamwe. Kandi icatumye apfira bose kwari ukugira ngw'abariho babeho batacinezereza ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Munyemerere turayisubiramwo twese. Kandi icatumye apfira bose kwari ukugira ngo babeho batacinezereza ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Ubuzima ni ikintu gikomeye. La vie est sacrée. Kandi abantu benshi baracelebra, baranezererwa n'ubuzima. Iyo umuntu avutse baranezerwa. Iyo umuntu aronse diplome baranezerwa. Yagize ubugeni n'umunezero, promotion n'umunezero. Anniversaire uzokumva abantu benshi bakubwira ngo Imana iguhe ivyo ushaka byose. Kubaho no kwinezereza vyabaye ikintu umenga ni ikintu c'intumbero yacu. Uzosanga henshi abantu barondera ibibanezereza. Bari abakino gihe turi muri generation turondera cyane le plaisir, umunezero, des sensations fortes, kumva ko ari ibintu bigukubisa ahantu, ibintu bikuryoheye, ibintu bikujanya ahantu, abandi bavuga ngo ibintu bigusambura. Isi turimo iriko iryosha abantu yuko bakwiye kuba mu buzima bwo gusambuka no kwinezereza. Nico gituma uzosanga bamwe baja mu rumogi barondera ces sensations fortes, barondera ibintu bibatuma bumva ko bagiye ahandi hantu banezerewe. Ariko ivyo nivyo biriko birica abana bacu, ivyo nivyo biriko birica bisambura ingo, kuko abantu twagiye mu rugezo rwaho turondera cyane umunezero, kwinezereza cabaye ikintu abantu bariko bararondera comme un objectif ultime, kuko umenga niyo ntumbero ya mbere y'ubuzima bwacu, kunezerwa, kwinezereza, gusambuka. Nico gituma uzosanga bamwe bavuga bati kula ukingali muzima, abandi bati mu kuzimu nta ambiance iriyo, abandi bati ubironse ukaba ufise inguvu bige. Hariho amajambo menshi akwereka ngo ibintu ngaha ikitubeshejeho hano n'ugusambuka n'ukuryoherwa n'ukunezerwa. Bavuga ngo ati inyuma y'urupfu nta munezero uhari, uko ni kwisivuga. Ariko kubizera inyuma y'urupfu hari ubugingo budashira. Ngiki ikiriko kiratuma generation ya kino gihe iri muri confusion, iri mu kuzazanirwa. Urungano rwa kino gihe turazazaniwe, ntituzi neza igituma turiho. Bamwe twisanga tuba ahantu, twavukiye ahantu mu muryango, abandi twakuze gutya,
ibintu bya tuzazanira ntidutahura neza iyo tuva niyo tuja canke igituma tubayeho. Uzosanga rero muri ino si amakompanyi amashirahamwe akomakomeye kandi vyitwa ko agenda atera imbere nayo ariko arondera gushira hejuru iminezero y'abantu. N'amashirahamwe n'amakompanyi ashira hejuru le plaisir, kunezereza abantu, gutanga umunezero wa satisfaction de la chair, kuryoherwa mu mubiri. Amashirahamwe nkayo azogenda atera imbere kuko aronka abakiriya benshi, kuko isi ivuga ngo ijya ikuzimu nta bihari. Turi mu gihe rero kigoye. Uzosanga abenshi basambukira mu ma boîte de nuit. Boîte de nuit. Bavuga ngo niyo ngenda kwikura ibivumvuri. Inyuma yo kwikura ibivumvuri ahubwo utwara ibindi bivumvuri. Abafise les images mumfashe. Bavuga ngo ngiye gusambuka kugira ngo ivyanje byose numve ko nezerewe. Ndafise umuntu yanyase ko yanyase, ngiye gusambuka nanje nikuremo deception yampaye. Ariko aho nyene niho baronka zindi deception ku zindi deception n'umubabaro. Isi iri kwirondera gushira hejuru iminezero y'abantu. Amakompanyi ashira hejuru, ashira imbere ibintu byo gufungura no kuryoherwa, nawe nyirazogwira. Aho wumva kumenga ubuzima ni kuja muri restaurant ugafata icyo ushatse. Hari n'uwavuze ati jewe mfise icyo kurya, ibindi byose ntumbwire. Abandi banondera cyane kuvuga ngo reka ndakwambike mfuke wa mubabaro wawe. Amashirahamwe arondera kwambika abantu no gutumba abantu basa neza, na nyirazogwira. Reka ndakugirire gutya, les salons de beauté ziragwira, kuko turashaka igituma tumva ko tubayeho. Bamwe bakambara n'ibintu bitambagwa. Kubera iki? Kugira ngo mbe à la page, mbe ugezeho, mbe ugezweho. Nambaye gutya nanje abantu nibonyumva, abantu nibo ntahura, noba ndi mu people, ndi mu bleu, singezweho. Bamwe bagera n'igihe bazikura kugira ngo bumve ko banezereje bagenzi babo. Tubaye mw'isi iri kwishira hejuru ibintu byo kwinezereza. L'industrie cinématographique, aya masinema azotuzanira ibintu vyaho batubwira ngo birashoboka yuko uryoherwa canke ushobora kubaka n'uwo musangiye igitsina. Ubu nivyo bisigaye biri mu mateleviziyo yacu. Nivyo bariko bashira hejuru. Bashira hejuru iminezero yuko umuntu afise imodoka nziza igezweho, nimba ari Porsche, nimba ari inde, uyo ni wagezweho. Niho rimwe na rimwe bamwe baca bavuga ngo ujya mu ntara ariye ubuzima. Ariko araburya canke buriko buramurya. Ujya mu ntara ariye ubuzima. Kurondera cane munezero w'ibintu bakagushiramo ama publicité akwereka ngo umuntu anezerewe n'umuntu idolari ziguma zikoroka. Uyu niwo munezero wawe. Ikibabaje, munyumvirize neza, ikibabaje nuko ishengero ry'Imana ryaratewe, ritegwa akayombekere. Ntitwatewe ibigaragara gutya, ariko twatewe buke akayombekere. Dushika ku rugezo rwaho natwebwe duhagarara imbere yanyu nk'abakozi b'Imana tukavuga dushira hejuru umuntu canke ivyatunze. Akaba ari byo twerekana ngo uku niko guhezagirwa kuva ku Mana. Kuronka ivyo ushaka,
kuronka ivyo ushaka ntibiraba ico Imana igomba, ariko ico nshaka ninakironka uwo niwo mugisha. Twarigishije, bamwe barigishije bakigisha gushira hejuru umunezero w'umuntu. Nico gituma uzosanga ubutumwa bukubwira ngo ngaha anye nezegwa. N'ubutumwa tuvuga ngo rondera, gwira, uronke, ubone. N'indirimbo zacu zikavuga ngo nuwakwimye amaramare. Izo n'indirimbo hamwe zivugwa no mw'ishengero. Kubera iki? Twabonye yuko ico tubera ikimazi ari kunezerwa hano kw'isi. Ariko reka ndababwire, twumvise ngo yarapfuye Yesu Kristo kugira ngo duhabwe ubugingo, ko abariho yapfuye ku bwacu kugira ngo abariho. Aka kantu mugasurinye, abariho sabavutse ahubwo nabavutse ubwa kabiri. Abariho atarabariho ngo binezereze, ariko abariho abatahuye ico Kristo yakoze, abatahuye ubugingo bushasha, abavuye mu rupfu bakaja mu bugingo kuko bizeye Kristo Yesu, abo nibo bariho. Bariza mugenzi ati mbega uriho? Kuko harabagenda mugabo bari mu rupfu, harabagenda bari mu rupfu atabugingo buri muri bo. Paulo avuga ngo abariho, les vivants ntibari kubavuga abariho bose twumvise bariko barasambuka ngaha, ariko les vivants n'abaronse agakiza kava muri Kristo Yesu. Haleluya! Les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ngo abariho ntibabe bakibaho binezereza, kuko baguzwe igiciro. Igiciro twaguzwe abariho, twaguzwe amaraso y'umugororotsi, twaguzwe igiciro cy'umwana w'Imana. Imana yaragukunze itanga umwana wayo kugira ngo bariho ntibapfe rubi, ariko bahabwe ubugingo budashira. Uwo mwami Yesu mumukomera amashi, yemeye kwitanga kubw'ibyaha byacu, yemeye kwitanga kubw'ibyaha byacu. Uno munsi turiho kuko yapfuye, turiho kuko yemeye kumanikwa ku musaraba, turiho kuko yacumiswe igicumu mu rubavu, turiho kuko ari ku musaraba yavuze ngo birarangiye, turiho kuko yahambwe ariko ntiyaherayo, ariko yarazutse. Nico gituma turiho. Ariko abariho bose ngo babeho batacinezereza. Iyi ni message yuko utinezereza iratandukanye n'iyisi iri kwiravuga. Babeho batacinezereza. Mbega ndiko mbuza abantu kunezerwa, ndiko mvuga nti umunezero uri nyuma y'ivyo Yesu atwemerera uragahera. Uwo siwo duhamagarirwa, kuko na Satani arerekana ivyerekana umunezero mu ruhande rwiwe, ariko nta bugingo burimwo. Ahubwo biturindiriza urupfu, biturindiriza n'igihano gikomeye. Abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akagira iki? Akabazukira. Umwami wanje ntakiri mumva, ni muzima. Umwami wanje ari mu mutima wanje. Umwami wanje kandi yicaye iburyo bwa data. Bibiliya imbwira ngo ahazozira aje gutwara abamwizeye. Nico gituma umwanya n'umwanya ashobora kuza gutora abariho, ababaye bazima kuko bamwizeye. Bene data, icatuma ishengero rya mbere rikomera, ishengero ry'intumwa icatuma rikomera, nuko ryatahura yuko kubaho kwabo batabayeho kugira ngo binezereze, ariko ubuzima bwabo bwari ubuzima bwabaye sacrifié, bwabaye ubuzima butangwa, bwatanzwe kubw'ico Kristo yakoze. Ntibariho kugira inyungu zabo zije imbere, ntibariho kugira ngo bamenyekane,
nico gituma uzosanga ijambo Yesu yari yarababwiye ari ryo bagenderako ryavuga ngo inyuma yuko muhejeje kubikora ibiki bya bitangaza kwa gukiza abantu, ngo inyuma yuko muhejeje kubikora muvuge muti uri umukozi, ndi umukozi. Ni bande kino gihe bashobora kubahuka kwivuga bati jewe ndiwimbura kwimazi, ico nakoze nico Kristo gusa yashatse ko nkora, niwe yakoze sije nakoze. Kino gihe bakubwira ngo wambonye iyo ntaseruka, iyo ntahaba, umukozi w'Imana akomeye. Icatuma umunezero ibitangaza bikoreka mu ishengero rya mbere nuko ishengero rya mbere ryashira imbere Kristo, ntiryashira imbere ubwibone, ryashira imbere kwishira hejuru, kweyerekana ko ari bo bakomeye cyangwa bahambaye, ariko ico bakora cyose bavuga ngo Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Umunsi urizina bafata Paulo bashaka kumutangira ikimazi, bavuga ngo Imana zatugendeye zigenda n'amaguru, bamubagira ikimasa, bagomba bamuterure bamugira Imana baze bahore bamusenga. Ico yakoze ni giki? Yitantamuye kw'impuzu ati ndabinginze nimunteranye, jewe ndi umuntu asanzwe. Ariko kino gihe hari ikintu rimwe usanga gishaka gutwara abantu b'Imana, kuvuga ngo nta kibazo, reka ntaco bamenye ko jewe ndi ukomeye, mfise ingabire kanaka kandi ndahambaye. Ibi nivyo biratuma abantu bamwe bacika ibigirwamana. Imana ntibariko barashaka kuyerekana. Ikibabaje nuko Imana cyangwa umwami Yesu izina ryiwe ryahindutse nk'ingazi, ingazi abantu bacako kugira ngo bashikire intumbero zabo. Byacitse agaheko umuntu agendana, izina rya Yesu ni nk'agaheko umuntu agendana kugira ngo ibintu byiwe bigende neza, ariko nshaka kwiberaho uko nigombeye. Izina rya Yesu ryacitse ikintu abantu bakoresha nk'igikoresho, mugabo inyuma hariho entere n'inyungu zanje. Yesu ntiyapfiriye ubusa, yapfuye ngo bariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira, kuko ni muzima. Uwo tuvuga ni muzima. Niki cogarukana aka kanovera k'ishengero rya mbere? Niki cogarukana kanovera k'ishengero rya mbere? Nuko ishengero rya kino gihe rikwiye gusubira kugaruka ku mufatiro nyago. Urufatiro nyago vyose biva muri we bikaba ivyiwe bigasubira kuba ivyiwe. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire. Vyose vyavuye muri we bica muri we kugira ngo bisubire kuba ivyiwe. Ni wakwiye guhabwa icubahiro. Uko niko Paulo yavuga. Ishengero dukeneye kugaruka ku rufatiro. Urufatiro gutahura ngo atari Kristo nta buzima dufise. Nico gituma intumwa za mbere dusomeye muri Kolosayi igice 3:4. Abakolosayi igice 3:4. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe mu bwiza. Haleluya. Kristo yamwisende. Paulo abwira abikolosayi yamwisende. Kristo niwe bugingo bwacu. Christ est votre vie. Kristo ubuzima bwanyu. Nibatinya kuvuga ko Kristo ari ubuzima bwabo. Nico gituma gupfa yasubiye akavuga kandi ngo mu Bifilipi igice cya mbere umurongo wa 21 havuga ngo kuko kubwanje kubaho ninde? Kubaho ari Kristo. Abifilipi igice cya mbere 21. Kubaho ni Kristo kandi gupfa ni iki? Nico gituma guhamwa kutabatuma bahindura ukwizera. Kuko nimba bahamwe hanyuma Kristo akavyemera kandi kanatsindira navyemeye, yaravuze ngo abashaka kumukurikira bazohamwa. Nimba bishitse tugahamwa, naho twopfa urupfu rwacu ntirurangiye, ahubwo tubandanye kubaho mu munezero. Nguko kwizera kw'ishengero rya mbere.
ikibazo kihari ni ikihe? Ikibazo kihari ni uko ibihe vya nyuma vyadushitseko bituma abantu twumva cyane umunezero no gukunda isi kurusha uko dukunda Imana. Yakobo 4 igice ca murongo wa 4 havuga ngo yemwe basambanye ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana. Gucudika n'isi ni ukwankana n'Imana. Nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. Ariko twigishijwe, benshi bigishije ngo rondera kunezerwa n'akaryo Imana iguhaye muri ino si. Bumugenzi w'isi, reka kubabaza abandi, reka gerageza wemere basi ubibemwo. Erega Imana ni nyarukundo, ni nyembabazi, iragutahura kandi izokubabarira. Abenshi binjiye mu byaha bacudika n'isi, abandi rari no gukunda cyane iby'isi byaraduze bica byica urukundo rw'Imana. Umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi ngo aba yigize umwansi w'Imana. Kangahe tuvuga ko dukunda Imana mugabo turabansi bayo. Turabansi bayo kuko urukundo rw'isi nigo rudomina, nigo rurengeye ivyiyumviro byacu. Nivyo ndonka, nico nkuramwo iki, ndonka iki, inyungu zanje nihe, umunezero wanje n'uyuhe. Ntitwigera twiyumvira icyo Imana igomba. Bamwe turaronka uburyo, ubwo buryo turonse turondera kwinezereza. Ntitwiyumvira muri ivyo Imana yagutije ko hari abandi benshi bashobora gutera haleluya kubw'ivyo wakoze. Ivyo navyo twiyumvira. Twiyumvira yuko ivyo tubuze. Ndashaka kubwiza ukuri, uzorinda uva ngaha ku isi ubuze. Ntuzokwiza byose, ahubwo akaryo canke ikibanza Imana igushizemwo, amahera canke uburyo Imana iguhaye, ingufu n'ubwenge iguhaye, bukoreshe kugira ngo ushire hejuru izina ry'Imana, utuma abandi bavuga ngo haleluya. Biraryoshe yuko mu vy'Imana iba yaraguhezagije uvuga uti hari umuntu yavuze ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe. Atari Imana ishimwe wa wundi agufitiye ishari n'inzigo kuko ubandanye ubijya wenyine atacumuha. Ariko Imana ishimwe ya wa muntu avuga ngo uyu muntu yakoreshejwe n'Imana, yari mu bihe bigoye ariko ndabonye Imana yuko yishura amasengesho. Wabaye igikoresho cy'Imana. Umviriza 2 Timothée 3:1-4 havuga gute? Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo, iminsi turimo, hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira. Mbega ivyo bintu biri muri Bibiliya? Bakunda iki? Hari abaca bambwira ngo wowe urayanga. Nimba amahera, urukundo rw'amahera rugomba kundutira imuhamagaro n'icyo Imana ingomba ko, ndi mu ngorane. Bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, inashima, abanegura ivy'Imana. 3. Bakunda badakunda nababo, banka kuzura, banka gusubizamo nabandi. Kubera iki? Noja kumusaba imbabazi noba ndamwisembye. Jewe sishaka kwishira hasi kandi ari bengiriye nabi. Batuzura, barementanya, batigarura, inkazi, abakunda ibyiza, abadakunda ibyiza, abaguranyi, les traîtres, abaguranye. Uno munsi ariko arakubwira ko bimeze neza, ejo ni wazogushora akuvugire n'ivyo utavuze. Ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, umviriza, bakabirutisha
Imana. Ngibi bihe bya nyuma turimo. Petero wa 2:3 havuga ngo ijya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoba abacokoranyi, bacokorana, bakurikira ukwifuza kwabo. Abacokoranyi. Uvuga ngo urizera Yesu, uvuga ngo uri muri ba bandi babakizwa. Warabonye ntunze, warabonye wa murongozi kanaka, warabonye wa mupastori, biragaragaye ibintu byanyu nta kigenda, je no fuma nigumira muhira. Abacokoranyi. Bajya abantu banyu n'aba escrow gusa nta kindi. Ivyo bitegerezwa kuba kuko nibihe bya nyuma. Ariko ikibazo, wewe uvyifatamo gute? Ibihe bya nyuma ntibyoroshe, ibihe bya nyuma biragoye. Ariko nagomba ndabaganirize ndangiza ndababwira kino kintu. Urukundo rwo kwinezereza no gukunda isi uko ruzogenda ruduga ruzonyoha urukundo rw'Imana, ruzokunyoha. Uzosigara ufise izina rya Yesu, mugabe izina rya Yesu ry'igikinisho gusa. Izina rya Yesu ritari mu bushobozi, kuko ariko risohorwa n'umuntu yuzuye umunezero w'isi. Izina rya Yesu rirakomeye, mugabo iyo riko rivugwa n'umuntu adahagaze mu Mana, baba dayimoni bakubita babana none munsi bariho. Abana bagiye kuvuga ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu. Umwe Paulo ahora avuga, amadayimoni arababaza ati mwe muri bande? Paulo ko ndamuzi, mwe muri bande? Tuko tukwirukana mu izina rya indi Paulo ahora avuga, izina rya Yesu. Ngo uwo munsi muzohasome ngo barafatwa, barakubitwa, bambura ubusa, basohoka biruka bari gusa. Kubera iki? Izina rya Yesu si ryo gufyinisha. Ariko uno munsi abantu bose ni Yesu, Yesu ashimwe n'ibindi, mugabo mitima yabo buzuye urukundo rw'isi. Enda twisuzume, enga dusuzume ubugingo bwacu. Igikuru suko Yesu avugwa gusa, ariko nuko avugwa agaherekezwa n'ubushobozi. Ivyo navyo bivana n'imitima yacu ayihagaze. Tuba mw'isi, ariko ndabibutse ko tutarabisi. Tuganira nabo, turakorana, turicarana, turabana mu mihana, turasangira ivyo bafungura n'ivyo dufungura. Ariko iyo tuva n'ivyo twizera biratandukanye. Nituri abisi. Yesu yasize akibwiye abigishwa biwe, muri mw'isi kandi ntimumbwire ngo ndabasabire muyivemwo. Oya, sinshaka kubasabira ngo muyivemwo. Nuko umenga intumwa zariko ziravuga ngo none kudusize natwe ntiwo dusabira tukaja tuduga nk'uko uduga. No. Ndabasabira Imana ahubwo ngo ibagumize aha, ibarindire muri ino si, kuko nabagize umuco n'umunyu. Ariko murabe neza, iyo umuco utakicaka n'umunyu utakifise akanovera, Bibiri ivuga ngo nta kindi kiba gisigaye atakiruhonyora, kuwuhonyora. Narabonye abantu bavuye mu Mana uno munsi basezeye ubuzima, mugabo umwe wewe yarambabaje igihe twasezera ubugingo bwiwe, nyine turamusezera kuko yaravuye mu Mana n'ivy'Imana ntiyashaka no kuvyumva, kandi yarimwe mu bantu twabona imbere. Ariko isezera ryiwe no kumuherekeza kwiwe cari kibazo, kuko yaraciye mu buzima bubi biranka ko garuka. Yarasigaye nko kumenga abantu bose iyo uvuze n'izina ryiwe ntibashaka no kumumva. Kuri anterema baravuze bati ninde yosenga, abantu bose barabura gusenga, barahunga mikro. Dusenge tuvuga iki? Cari kibabaje. Nimba waragizwe umunyu ukagirwa umuco,
suzuma urugezo rwo gukunda isi biri muri wewe, kuko ivyo nivyo bitubuza gukora icyo Imana igomba. Hari ivy'Imana itugomba ko, hari ivy'imaze iminsi kubwira, hari ivyigushikiriza, ariko warahakanye kuko uvuga uti iyi entere nayo noba nayibuze, iyi nyungu nayo sinzoba nkiyironse, ibi navyo sinzosura kubironka, none nzocambaho gute? Reka rero ivyo vy'Imana mbe ndarindira mbanze mbeho. Urabwirwa rimwe, ukabwirwa kabiri, ariko sinzi ko bizokwama gutyo. Urukundo rw'isi kuratwara abantu benshi, bikatubuza kubaho tubeshejweho n'uwo. Pour qui tu vis? Ubereyeho inde? Ninda tumye ubaho canke ukubaho kwawe kuriho kubw'iki? Ndangirize kuri ibi bimenyetso bishika 4 bigaragaza umuntu abayeho ku bwa Kristo. Haleluya. Umuntu abayeho ku bwa Kristo. Icambere, arondera icubahiro c'Imana mu vyakora vyose. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo iyo turya, iyo tunywa ngo bihesha Imana. Iki kintu nico ko hari igihe iyo bamwe baronse n'ivyo barya baza kwibuka gusenga isahani iheze. Iyo turya aho nyene bariye n'ibirengeye, basigaye baridoga igituma bariye byinshi. Kubera iki? Kuko batariye pour la gloire de Dieu. Wava mvuga muti urarengeje. Gute umuntu ashobora kujya pour la gloire de Dieu? Iyo ujya utiyumviriye abandi, iyo ujya kugira ngo unezereze mubiri wawe, utajya kugira ngo ubeho wongere uronke inguvu n'inkomezi, ego uronke biryoshe canke bitandukanye, mugabo biguha intumbero yo gushobora kubandanya ubaho kugira ngo uheshe Imana icubahiro, ibindi vyose ubikora kuburi entere yawe. Kurya, kunywa, kwambara. Bashiki bacu, kwambara. Mbega birashoboka ko nambara pour la gloire de Dieu? Kubw'icubahiro c'Imana. Ba jeune mugezweho. Kwambara. Ndashobora kwambara kugira ngo babone ko ngezweho. Ariko kandi ndashobora kwambara nkarengana. Ntihagira abantu bavuga bati n'umuntu akomeye gose agezweho, wabonye ijya ntuze ni marki iyi, ni taye iyi. Hari n'abafata ama marka amwe bakayakura aho hantu bakayamadika ku kintu kitajanye n'iyo marke. Abakoneseri murabizi, ahaguma yerekana ico kintu. Iyo uvuze uti wambaye neza, byaranzimvye. Utihenze ngo uvuge ko yambaye neza, murabipfa. Bimaziki. Tout ce que nous devons faire, cherche la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Rondera ubwiza canke icubahiro c'Imana mu vyukora vyose. Mvuga, ndirimba, nkorera Imana, ntanga ivyanje, singende kuvuza isonete canke iklaxon ngo mwabonye ko ari jewe natanze. Bikore kubw'icubahiro c'Imana. Ico nico kigaragaza umuntu qui vit pour Jésus. Ica kabiri, uwo muntu, il ne permet pas des disputes, des divisions et des jalousies pour des choses du monde. Niyemera yuko yinjira mu bihari by'amatiku y'ibi ngo bibatandukanye canke bizana amashari, kubw'ibi vy'isi bizohera. Ibi vy'isi bizohera. Ninda afise ibintu bazojana. Nta numwe. Ivyo dufise vyose ushobora gusiga uvuze uti ibi bintu muzobimperekeresha no mu kaburi. Harabona bonye bahambye muri
hama n'imodoka nini ikomeye, bamushira muri hama yiwe, barimba ikinogo barayinjizamo yose. Mwumve aho urukundo rw'isi rugejeje abantu. Barafurira, sinzi mugabo ko izomara y'imyaka. Utugufa bazosubira bafurure, utugufa badushira iruhande, hama bayigenderemwo. Ivyo urimwo Bibiliya imbwira mu musiguzi, Salomo yavuze ngo ico nabonye comme la vanité, ubusa bw'inosi, nuko ushobora gucumukura urondera ibintu waheza kubirondera bikazojya abandi. None ntivyo biba vyiza yuko ivyo bintu ucumukuriye wewe nyene ubiha abandi aho ko bavyiha? Bihe abandi unezerewe kuko numugisha Imana ibiguhaye. Ngo c'est la vanité, ngo nubusa. Rero isi iri kuyaducanishamwo, abavukana bariko barashwana, inzankane, uburozi hagati y'abavukana n'ababanyi kubera ishari ry'ivyisi. Oh, yaronse ibi, yishimye kubera yaronse ibi, ibi yabironse. Ivyo ku bantu babayeho ku bwa Kristo ntibikwiye kubaho. Haleluya. Ica gatatu, il ne se fait pas grand ou puissant pour être admiré ou craint, mais élève la gloire de Dieu. Umuntu nk'uyo ntashaka kuba umuntu akomeye cyangwa witerabwoba, ateye ubwoba kugira ngo abantu baze bame bavuga bati ya nagahambaye, ujya muntu n'igitangaza. Ahubwo uwo muntu arondera icubahiro c'Imana. Mbega Imana ikudugije, wikubita ugatuza ukavuga uti mbega bose barabimenye mbe? Urambariza ntuze ko babimenye. Mbega ntibamenye ibyabaye Yerusalemu, urababwira. Bimaziki? Bimaziki? Hariho benshi rero barondera cyane kuba bahambaye, bamwe bagaca bavuga bati ngomba nanje nze ntunge uko biri kose inzira zose nzozicamwo kugira ngo agasuzugura umuryango wanteye gahere. Hari abantu ubona bakora ijoro n'umutaga, mugabo ikibatuma bakora no gusuzuma neza icarico. Umwe yarambwiye ati mu nama y'umuryango barakoranye baravugana bati reka rero kubera urubanza tugomba gukora dutange, dukotize, duterere mu muryango. Ati bashitse ko basharavuga bati oya wewe ntuterere, turazi ibyawe nta kibazo reka. Ati umuntu nubatse mfise umuryango bakambwira yuko n'ijana nashobora kuriterera, uwo muntu ashobora kugwa mu mutego wo kuvuga ati nzorondera amahera hama ndabereke uzo kwinjira mu nzu yanje canke mu muduga wanje azowinjiramo ntahari, ariko bayibonere kure ko nanje nashise ku bintu bikomeye. Ni iki kikumotiva, ni iki gusunika gukora ivyo uri kurakora? Mbega urashaka ko Kristo aboneka cyangwa ushaka kuboneka? Icanyuma, il sait que tout ce qu'il a c'est pour son Seigneur et que c'est lui Jésus qui l'utilise comme il veut. Arazi ko ivyo afise vyose nawe ubwiwe ni vyande, ni ivy'umwami, kandi uwo mwami azobikoresha uko ashatse. Bamwe baravuga ngo Mana ibi bintu bindekere, kuko mu mutima avuga ati yobikora, yova bikora uko ntashaka, bindekere. Nashaka kubwira ngo wewe nta kintu na kimwe ari icawe. Ivyo ufise vyose nivyo wahawe, kandi wabiguhaye abigumana ko ububasha. Umwanya ashakiye arashobora kubikwaka, arashobora kubikwaka akabiha uyundi, kandi muri ico gihe ntufise guharira, kuko niyo uhaririye arakuryamika hasi ukamara amezi wicaye kugira ngo banze wumve ko atari inkomezi n'ubwenge bwawe.
byaguhaye ibyo ufise. Uwabayeho atinezereza mbwa himbara Imana azingwa ibyo afise byose. Imana uno munsi yombwira iti fata kiya kintu meruka kuguha warakinezerewe ariko nshaka kugiha kanaka. Bamwe baca bavuga bati kanaka gamana erega arafise nibindi. Uwakiguhaye igihe kikubwiye ukironkeramo umugisha. Hari umugisha kumvira. Ariko kunigana benshi turanigana. Tumara n'imyaka turiko turanigana kuko dashaka kwitaba umuhamagaro w'Imana cyangwa gukora ivyo Imana igomba. Dushaka ibitunezereza ariko niko guhusha umugambi w'Imana n'umugisha w'Imana. Nagomba kurangiza ndabaha kwiyumvira ngo umwe yarapfuye. Il est mort. Yesu yarapfuye apfira wewe kugira ngo niwamwizera ubeho, ariko umaze kubaho kuwakijijwe ubeho utacinezereza, ariko ubeho unezereza uwagupfiriye akongera akakuzukira. Ubayeho kubera iki? Mu migambi uri kuragira y'imyaka 3, 4, 5, 10 ikibanza ca Kristo kirimo? Mbega Imana irimo? Mbega inyungu y'Imana irimo canke iri inyungu yawe? Iyi si iri kwirakubwira urumviriza canke urumviriza ico Imana ivuga? Ni igipimo. Ashaka guheza kudusenga. Bibiliya irambwira ngo umwe wese ariyizi. Umwe wese ariyizi. Ndiyizi, ndaza aho ngwana iminsi yose. Ndahazi. Ariko ntibimbuza kwama ndiko ndasenga ngo Imana ishoboze. Nawe urazi aho bikugorera. Urazi nivo y'urukundo rw'isi n'ivy'isi. Vya bindi biza bigahinduka ubwansi bw'Imana. Urazi aho bigeze. Bimwe biriko birabankanisha n'abantu. Bimwe bikorera gutuma ucanamwe n'abavukanyi. Ibindi bigutuma urara udasinziriye kuko ushaka gushika ku ntumbero yawe ariko Imana itarimo. Reka duce bugufi tubwire Yesu. Baririmbyi bamfashe. Tubwire Yesu n'umutima ibyina mu mutima ko tugomba inkomezi ziduha kunesha isi. Ndashaka gukunda, ndashaka ubugingo bwanje buguhesha icubahiro. Iyi ndirimbo iduhe kwiyumvira, ariko ureke kuririmba gusa, winjira imbere mu mutima wawe wiyumvire. Ni iki nkeneye? Mbayeho kubw'iki? Ndi hano kuri birenge vyawe, nyotsewe shaka kukumva, umbwira kandi unganiriza. Nkunda cyane bino bihe byanje nawe, nkunda cyane uyu mwanya, uramahoro yanje, ubutunzi bukomeye, kubana rakomenye, n'ubuntu nagiriwe. Yesu, Yesu, uramagije, uramahoro, uramahoro yanje, ubutunzi ndondera,
waramenye Yesu ni ubuntu budasanzwe, ariko ni n'umugisha kumuha ubugingo bwawe, akaduhindukirira umunezero bugingo tukiri hano ku isi. Urukundo rw'isi rugakugwa mu mitima yacu, hakubakwa umunezero n'urukundo ruvuye ku Mana. Turamukeneye, niwe dukeneye, niwe tugomba. Rabosaya, niwe dushaka, niwe tugomba. Ni wewe nyotewe, ni wewe nyotewe mwami Mana, ni wewe nyotewe, ni wewe nyotewe, na undishaka atari wewe, ni wewe nyotewe mwami Mana, ni wewe nyotewe, ubuzima bwanjye nawe, haleluya, atari wewe. abishoboye duhaguruke dusenga Imana. Urabwira Imana uti ndahagaze imbere yawe Mana, uransuzuma ukamenya. Hari ibyanje byinshi byanyoshwe n'urukundo rw'iby'isi n'ibyo mpahamiye. Ndasaba Mana unkuremwo uwo munezero utavuye iwawe, ariko unyuzuze umunezero w'ibyawe. Ni wewe ngomba, ni wewe nshaka, ni wewe nifuza. Haleluya, ni wewe nifuza, ni wewe gusa. senga senga, gira Imana, gira icyo ubwiye Imana. Haleluya, ni wewe nifuza, Nifuza, ni wewe gusa. Mwami Yesu, mu izina ryawe Mwami, turaje imbere yawe Mana, turaje imbere y'inyonga zawe Mana. Ni wowe uzi ryaba n'ibyuka ryacu, ni wowe uzi ubugingo bwacu Mana, ni wowe kubaho kwacu, ni wowe ubugingo budashira, ni wowe mahoro, ni wowe byizigiro. Yesu, turamamaza izina ryawe. Ni wewe gusa. Mwami turuje imbere yawe, urazi iryama n'ibyuka ryacu, urazi iyo bitunaniye, urazi Imana n'icyifuzo cyacu, no kuguhimbara, no guhimbaza, no gushyira hejuru. Mwami Yesu, dukuremo imbuto mbi, dukuremo inzara n'inyota y'iby'isi, dukuremo umutima dushyira kure yawe, twuzuzemo ya nyota yawe. Hindura ubugingo bwacu Mana, duha inkomezi za mpemu zituma izina ryawe riguma ryamamara ku bugingo bwacu. Rebosaya, mu izina ryawe Mwami, hingura ubugingo bwacu, tweze Mana, ezi ibyiyumviro byacu, ezi ugushaka kwacu, ezi inyota zitarizo, maze uduhe inyota y'ibyawe. Shoboza Mana ubugingo bwacu, shoboza Mana ubugingo bwacu, shoboza Mana ubuzima bwacu, tuguheshe icyubahiro. Niwe dushaka Mana. Ndasenze nisengera, sengera mwene data wese yazutse ari muzima, ngo abe akunezereza. Robosa shinema, mu izina ryawe Mana, duhe kubaho tukunezereza Mana, duhe gutahura ko turiho ku bwawe, natwe Mana turiho ku bwawe.
Mwami Imana ndakuzaniye rino shengero. Urazi umwe wese Mana wari hano. Ndakweretse amajambo menshi umaze iminsi ubabwira. Robosa shneva. Ndakweretse ijambo Mana umaze ubwira mwene data. Ariko vyananiye ko afatiramo ingingo. Ndagusavye Mana worosha umutima wiwe atahure ko ariho kubwawe. Mushoboze Mana gufata intambuko yo guhitamo kubaho kubwawe. Ibitsitaza n'ibibazo ntibizobura, ariko Mana uwabayeho kubwawe anezereza wewe. Ntuzomuheba, ntuzomuta. Mana ndasengeye mwene data ari hano nkuko nanje nisengeye. Ndasaba Mana ngo uduhe umutima ukunyotererwa ibyawe. Udukuremo umutima wo gukunda isi, kuko ngo gukunda isi kudushira kure y'urukundo rwawe. Uduhe gutangura kwiyumvira icatumye uduha ivyo waduhaye. Uduhe Mana kubihezagiza abandi. Uduhe ko bihinduka umugisha. Haba ubwenge dufise, inkomezi dufise, uburyo dufise, amahoro dufise, umunezero dufise, ube usangizwa abandi. Mana ndasengera abafise imihamagaro itandukanye hano, ariko bakicicaritse kubera ubwoba. Ndakwinginze Mana ngo ubuzuze ubushizi bw'amanga, ushitse imihamagaro wabashikanyemo. Imihamagaro yawe ku buzima bwabo uyishitse, bahitemo guhaguruka bakunezereza. Mana bahe gutsinda ubwoba butewe n'urukundo rw'ivyo babona bobura vy'isi, ariko batahuze ko mu bwami bwawe hari inyungu, hari umunezero, hari amahoro, hari ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mana nsengera n'ishengero ryawe, kandi ndizera ko hari ico uri kurakora n'ico ugiye gukora ku buzima bwacu. Ndasengeye n'abagwayi bari hagati yacu. Mana ugukira kwawe gutembe mu mibiri yabo mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwawe Mana bumanuke bushigikira ijambo, gerekane Mana yuko vy'ukuri uri Imana ikiza, uri Imana ibohora. Kuwa kwizeye atazomaramara. Ugirire neza baje bafise ingwara cyangwa bafise abagwayi muhira, ubagendere, igitangaza gikoreke mu izina ryawe. Urakoze kuri Imana igira neza, izina ryawe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Badusubiriremo ya verse. Tugende tuyisubiyemo. Ngo kandi icatumye apfira bose kwari ukugira ngw'abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Hallelujah. Umhere ukuboko mugenzi wawe uti unezereze uwagupfiriye akakuzukira. Mugire ibihe byiza, Imana ibaho umugisha.